nibaza ko kuva mu 2015 umuntu ashobora kuvuga yuko mu Burundi atabwigenge bwo kumenyesha amakuru bukiriyo. Nivyo abamenyesha amakuru ntibahunze bose, nivyo ibimenyesha amakuru ntivyugawe vyose, ariko uno munsi turababazwa n'ingene bagenzi bacu bakorera mu Burundi badafise uburenganzira bwo gukora akazi kabo nk'uko amategeko mpuzamakungu abibarekuriye. Benshi turayaga baratubwira ko hariho inkuru batarekuriwe gukora, eka mbere zitarekuwe nuko muri ya masare de rédaction mu biro iwabo bazivugana ko hama kiretse iruhande yuko bama bariko barategwa ubwoba n'urwego rw'iperereza, urwego rujeje itangazamakuru CNC bama bariko barabaha babagabisha, abakozi bo muri presidence bama bariko barabatelefona bababaza inkuru bacishijemwo. Murumva ni ibintu bibabaje. No munsi bariho barakora vyitwa ko bariho, mugabo murabizi hari amakuru ajanye n'ubwicanyi buri kuba mu Burundi kandi bukogwa na leta ya CNDD-FDD. Hariho isahugwa ry'amatungo ya leta bikabije biriko bikogwa n'ubutegetsi n'umugambwe CNDD-FDD. Hariho ibibazo bikomeye vyugarije kijya gihugu. No munsi ayo maradiyo ari mu Burundi ivyo bimenya amakuru, abo bamenyesha amakuru by'ukuri dutahura ko bibagora gukora. Nivyo rero novuga ko mu Burundi nta bwigenge bwo kumenyesha amakuru buhari. Hanyuma abamenyesha amakuru barenga 100 bahunze, iyo bari mu buhungiro nivyo baragerageje gushinga ayo maradiyo kugira babandanye bamenyesha abarundi n'amakungu iriko biraba mu Burundi. Baragerageza abarundi kuvuga batarya umunwa mu bwigenge ntangere, kubera bobo no munsi sinovuga ngo baratinya iyo leta, ariko nabo murabizi bakorera mu buryo budasanzwe, bari mu bibazo bijanye n'ubuzima, bari mu bibazo bijanye no kubura uburyo, amafinansema. Murumva ko ikibazo c'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi uno munsi nakamaramaza, ni ibintu vy'isoni kuri irya leta y'u Burundi, ariko kandi no ku bantu bose bari bakwiye kugira ico bakoze kugira bafashe uwo mwuga utera imbere, kuko u Burundi no munsi ni igihugu cyagirizwa amabi y'agahomerabunwa. Ejo hirya y'ejo ayo maradiyo natabagishoboye gukora kwamira ibara rizogwa mu Burundi. Nico gituma je nibaza abashobora gushikaho amajwi y'abashika, natwe turabigerageza, abantu bosigurira amakungu ko abo bamenyesha amakuru bakwiye gufashwa. Sintahura ingene igihugu cahungishije abamenyesha amakuru barenga 100, igihugu kimaze kugandagura abamenyesha amakuru barenga 3 mu myaka 6, mbere bamwe kikabagandagurana n'imiryango yabo. Sinahura igihugu no munsi kiriko cica abantu mu buryo bukabije. Sinahura ico kibanza ngaho uvuze muri ako karere, sinzi ico bafatira ko kugira babikore gutyo. Ahandi ho nibaza bene ivyo je sinkunda no kubitebako, kuko hari gihe n'inyuma haba hariho ivyinyegejeyo. Je ndaba ibihari hanyuma tukaraba n'ukuri guhari, nayo ibindi burya je nta nakamaro kanini ndabiha.